Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwindwi Uburundi n'u Rwanda byujuje imyaka 59 bishikiye intayi ukwikukira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko hagiye gutangura ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda. Hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda, turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Turizeye yuko rero ivya kera turiko turabisozera, ibishasha bigira bishike. Uyo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu Rwanda kuri uyu munsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashize ahagaragara ico bise urwandiko rw'inzira rwashikirijwe perezida wa Republika Paul Kagame. Abantu batari munsi ya 10 bishwe mu ijoro ryakeye mu gisagara ca Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo hirya no hino kw'isi. Abantu batari munsi ya 10 bishwe mu ijoro ryakeye mu gisagara ca Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi na Eugenie Mukankusi. Imiryango ya societe civile ababyiboneye hamwe n'itsinda rihacunga nibo bemeje ko abarwanyi ba Kisilamu bari nyuma y'icyo gitero. Abahatuye bavuze ko abagabye igitero batwitse amazu menshi mu ijoro hagati mu ntara ya Beyu, barasa ku bantu ubwo basohokaga mu mazu kandi batema bamwe n'imihoro. Icyo gitero kibaye hashize iminsi ine gusa nyuma y'uko uwo mujyi ucumbikiye abantu ibihumbi bataye ibyabo bahunze urugomo baturuka mu bice biwegereye ukubiswe n'ibisasu bibiri. Abategetsi nabyo babyamaganira ku barwanyi ba Kisilamu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru bivuga ko abantu amagana bari mu muhanda mu mujyi wa Beni mu gitondo cyo kuri wa kane bamagana guverinoma kuba yarananiwe kurinda uwo mujyi. Abantu bamwe bakoze abariyeri bakoresheje amahema, abandi batwika imipira y'imodoka. Ntawahise avuga ko ari wagabye icyo gitero, kandi ibiro ntaramakuru Reuters ntibyabashije kubona umutwe wa ADF wakunze kwamaganirwaho ubwicanyi bwahitanye abantu ibihumbi kuva mu 2014 ahanini mu turere tw'imisozi ngugira icyo bivugaho. Kugeza ubu hari abantu barenga ibihumbi 700 bataye ibyabo ku butaka bwa Beni, ibihumbi 75 bari mu mujyi bwawo nk'uko ONU yabitangaje muri raporo yo kuwa kabiri. Urakoze Eugenie. Igipolisi ca Uganda kiriko kirahiga umugabo yitwaye nk'umuganga kandi cyataye mu mvuto abakozi bo mu buvuzi babiri bafatanije nawe mu gutanga ico bise urukingo rwa COVID-19. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru. Uwo mugabo ushakishwa wigize umuganga yahaye icyo yise urukingo rwa virusi ya corona abantu amagana. Uwo wigize umuganga yabashije kumvisha amasosiyete menshi ko yakwishyurira abakozi bayo bakabona urukingo. Yabacaga amashiringi ya Uganda hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Ni ukuvuga hagati y'amadolari 28 na 56 ku rukingo, nk'uko umuyobozi w'urwego rushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage mu biro bya perezida Dr. Warren Namara abivuga. Uyu muyobozi yagize ati byarabonekaga ko ari ubumami, uyu muntu yashakaga amafaranga, icyaha gisanzwe cy'urugomo. Dukeka ko yaba yarateraga abantu inshinge z'amazi kubera ko ntabaragira nta mpumuro nta ngaruka. Yakomeje agira ati aracyashakishwa ariko turamuhiga. Twafashe abaforomo babiri yakoreshaga. Inyandiko zafatiwe mu isakwa ryaho abakekwa bakoreraga zerekana ko abantu byibura 812 bahawe urukingo, ariko Namara yavuze ko umubare ushobora kuba urenze ubu. Yongeyeho ko abakora iperereza banabonye ibikoresho bitandukanye by'ibihimbano bijyanye n'izo nkingo. Tugushimire kandi Eugenie. Intumwa y'umuryango wa Afrika yiyunze yavuze ko akarere ka Afrika kazotangura kuronka inshanco zo kwikingira ikiza ca COVID-19 zizoba zitanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika mu ndwiza. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, Amerika izotangura kuronga inshanco za mbere zigenewe Afrika kuva mu mpera z'indwi. Leta ya President Joe Biden yatangaje mu kwezi guheze ko izoha ibihugu 100 bikenye kurusha ibindi ku isi inshanco za Pfizer 1,500,000 zo kwikingira COVID-19. Menyesha ko atavyo izosaba kugira itange izo nshanco. Izo nshanco zizoba zigizwe ahanini n'iza Pfizer hamwe na nkeyi za Johnson & Johnson. Strive Masiyiwa akora mu kigo African Vaccine Acquisition Trust gifasha mu gikorwa cyo gutanga inshanco zitanzwe na Amerika, avuga ko imwe mu bihugu byo muri Afrika bizotangura kuronka inshanco za Johnson & Johnson mu ntango z'indwiza, mu gihe ibindi bizoronka iza Pfizer.
nta gihugu na kimwe kizoronka ubwoko bw'izo njanjo uko ari bubiri. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Nkengasong yatangaje ko akarere ka Afrika kari nyuma y'utundi turere two kw'isi mu bijanye no gucandaga abanyagihugu. Nkengasong avuga ko Afrika yari yategekanije kuronka injanjo imiliyoni 800 mu kwezi kwa12 k'uyu mwaka, yamara gushika ubu imaze kuronka imiliyoni 65 gusa. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi3 radio yacu voa.com. Mukanya amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Mu karere k'ibiyaga binini u Rwanda n'u Burundi uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi byujuje imyaka 59 bishikiye intahe yo kwikukira. Mu Burundi uyu munsi habaye ibirori mu ntara zose z'igihugu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko hagiye gutangura ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda. Eroje Wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi muri Kenya. Ibirori byo kwibuka imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye vyabereye ku kibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari cahoranye izina rya Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira kugeza mu mwaka wa 2019 wahoze arangoye Burundi Pierre Nkurunziza gihindura izina. Mu bashizi biteka harimo umukuru w'igihugu ca Republika ya Centrafrica Faustin Archange Touadera wa President Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa amabanga, intumwa z'Ubuganda, Tanzania na Kenya hamwe rero n'umushikanganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente. Mu ijambo ashikirije abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu President Ndayishimiye yasavye abarundi kwirinda amacakubiri uko asa kose no kwankira wese yobagunga yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu vyatewe n'abakoroni. Aha wikaze umushitsi yavuye mu Rwanda Ngirente yashimye kuvuga mu Gifaransa. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer. Ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa Perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu. Ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu. Igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama. De parvenir à la prospérité et au développement durable. Niko Ngirente yavuze yabona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye umushikanganje wa mbere w'u Rwanda kumugereza ubutumwa kuri Perezida Kagame hamwe no kumushimira cyane maze yizeza ko agiye kugururwa ikindi gice c'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya. Ico nagira ndababwire ni kimwe, ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa nikibona, ikibwirwa nicumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura twabonye kandi twumvise. Turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda. Turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu n'umwizero yuko kiya gitabo twari tumaze iminsi twandika tugira tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twovuga tuti buce bwuzure bushasha. Turizeye yuko rero ivya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike. Abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo kwifate nk'uko ibihe bimeze. Imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda yatosekaye mu 2015 w'igihe umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari. Ivyo bihugu uko ari bibiri vyagumye vyagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa 10 abashikanganje imigenderanire bahurira ku mupaka wa Gasenyi Nemba bari kumwe n'abaserukira ibisata vy'iperereza mu gisirikare maze hakomeza kuganira ku mpande zose. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa Buraya imigenderanire yatosekaye ico gihe nyene buriko bushaka kwiyunga n'igihugu ciwe. Asaba iryo shirahamwe kudashira amananiza mu biganiro bariko baragiranira. Eroje Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika. Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda ho uyu munsi nta birori vyakozwe byo guhimbaza intahe y'ukwikukira. Yamara batavuganwe n'ubutegetsi bashize ahagaragara ico bise urwandiko rw'inzira washikirijwe Perezida wa Republika Paul Kagame. Bavuga ko ari urwandiko ruganisha u Rwanda ku cizere c'ejo hazoza. Victoire Muhoza umuyobozi w'umugambwe Dalpha Umurinzi n'umwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko.
yaganiye na Venuste Nshimirimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Mu Rwanda ko twamwoherereje gutajya ku 23 za Kamena kwezi gushize, ariko nta kintu aradusubiza, turacyategereje. None se muri makeya ni kimwe mwamubwiraga? Urwandiko twanditse na Metro Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho, tunategura ejo hazaza heza. Ni urwandiko rukuyemo ibibazo 5 bikuye mu ngingo 5 tubona bikomere igihugu cyacu kandi bikwiye kwigwaho. Hari ikibazo kijyanye na politike, twashyiraho inzego z'ubuyobozi zihituze mu Munyarwanda wese. Hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri Munyarwanda wese. Ibyo bibazo rero ni ibibazo byigezwe no kwigwaho FPR ikimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999. Ibyo bibazo babyizeho, ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana. Twavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko Abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu. Ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo 10 agace ka 3 turavuga iti Abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabazira igisubizo. Niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero yafata umwanya akabyiga, cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu, byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda, inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge Abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso, ariko yabahaye igihugu umurage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka. None ibyo biganiro uvuga byo kwicana na Perezida wa Repubulika mu kaganira ku bibazo byugarije igihugu, ko adahwema guhura n'Abanyarwanda, ko haba imishyikirano myinshi Abanyarwanda bagahura bakaganira, bizaba bitandukanye he n'ibikorwa buri munsi Abanyarwanda biga ku bibazo bibareba? Nibyo murakoze, kuko hari ibiganiro byinshi nkuko namaze kuvuga. Nicyo kiganiro gikomeye cyabaye mu 1999 nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo. Ngira ngo wenda murashaka kuvuga bya biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 12 umunsi umwe cyangwa iminsi 3, aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira ni babandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza. Birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nkuko namaze kuvuga mu kanya. Itegeko nshinga rirabyemera ko Abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse, ntihagire uhezwa. Abanyarwanda twese tugahura kandi no twiga kuri bya bibazo. Twavuze mu itangazo ibiganiro bizira imbereka, nta kubeshyana, nta kuryaryana, nta gukoma amashyi ngo turenzeho, ahubwo twavuga tuti iki ni ikibazo kuko iki kibazo cy'imiyoborere. Icyo kibazo cya politike nakivuze no muri 1999 barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga, ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite. Reka ntajya mu rugero, hari icyo bize muri 1999 cyo guca urwikekwe mu Banyarwanda, ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka 22 bize kuri icyo kibazo. Icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari haracyari urwikekwe. Twicara no nk'Abanyarwanda tubwizanye ukuri kuko urwo rwikekwe rukomeza kutubamo, kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira. Umupaka ufunze hagati y'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda kikarega ibyo bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu. Uru rupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye urimo ugerageza gukora mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere, bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bashake umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo, kandi abantu bashora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi. Urumva rero ikibazo cyarizweho, ariko n'uyu munsi kiracyahari. Victoire Ingabire, urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe, umunsi mwiza. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abagore 4 b'abanyamulenge n'umusore umwe baraye bishwe barashwe n'igisirikare cya Kongo gikorera mu Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Amakuru Ijwi ry'Amerika rikesha bamwe mu baturage bo mu Minembwe bari bavuye gufata imirambo yabo babyeyi baraye barashwe, bemeza yuko abagore barashwe ara muri lokalite y'Irundu bari bavuye mu gitaramo bamazemo iminsi ku kiziba cyo gusengera amahoro ndetse no gusaba ko igisirikare cya Kongo cyarekura Rutebuka Bonfils ufunzwe kuva mu kwezi gushize kubera icyaha cyekwaho cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho. Bikino Mitabu n'umuyobozi wa lokalite y'Irundu n'agahinda kenshi ashinja igisirikare cya leta gikora muri brigade ya 12 ikorera mu Minembwe
kurasa ku mugaragaro abagore barimo n'umukecuru w'imyaka 78. Habaye ejo ku mugoroba batashe bagiye mu rugo bahura ingabo nyine za Kongo barasamwa abadamu bane n'ubundi musore bamusanze yicaye mu nzu hano muri centre nawe bahita bamurasa arafa. Ubu nyine dufite imirambo 5 iri hano kuri Monisco twaje kureka akarengane kacu icyo tugira tukizi twatakiye amahanga ntibatwumva twatakiye leta ya Kongo ntiyatwumva tubuze uko tugira. Serukiza Ndinzi avuga yuko muri abo bagore bishwe barashwe harimo umukazana wabo usize abana 4. Umuntu wacu ni Nyantabara Nyantonesha n'izina yarashwe mu mutima yashize abana 4 abahungu 3 n'umukobwa yaravuye gusenga ku kisiba atashe ngo agere mu nzira aho bahura n'abasirikare barabarashe bamurasa mu mutima ngo tubura ukuntu twageraga nijoro kubera nyine ko nta mutekano. None niho twahageze mu gitondo dusangaga imirambo iraho umurambo w'uraho n'ubu turawufite hano mu Monisco. Nasingizwa Benin n'umwe mu bagore bagarariye abandi mu Minembwe asobanura yuko bamaze iminsi basaba ubuyobozi bwa gisirikare kubakemurira ibibazo bafite by'umutekano muke ariko kugeza iyi santi birakunda. Twagiye kubona General yaje tugiye kumusaba audience aratubwira ngo nta mwanya afite wo kuvugana natwe ngo abahungu bacu ngo bamushyire umusirikare we ngo ari mu kiriyo. Turamwanze twebwe nk'ababyeyi twari dufite ijambo tuje kukubwira bakagombye kutwakira atubwira ngo ese mwakuye nimero yanje hehe n'agasuzuguro kenshi aratwirukana turataha. Tumaze gushika dutangarira abagore ko bagomba gutaha bakaje muhira nyine basanzwe bataha ko twari dufite igiterane cy'amasengesho twakoze sitini yo gusenga ntabwo twagize marche yiri ifite desordre. Icyadutangaje gutya tugishika nuko twatangiye kumva amasasu menshi mu mwanya batubwira ko hari umusore urashwe upfuye turara tuzi ko ari wapfuye ariko buhaye buca mu gitondo baguma gutaka ko abantu bose babuze. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka atubwira yuko ataramenya amakuru neza kuko ibyo bintu byabereye ari kure naho ari ariko atwizeza yuko namenye amakuru aza kuyatubwira. Gusa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 umuyobozi mukuru wa brigade ya FARDC ya 12 ikorera mu Minembwe General de Brigade Opia Patrick yakiriye abatware bo mu Minembwe abasezeranya ko abasirikare bakoze mu makosa bazaburanishirizwa imbere y'abaturage. Ndahinda Karojo n'umuyobozi wa lokalite ya Kivumu yemera ko ari abasirikare bicanye arazemera rwose neza yavuze ko ari abasirikare yavuze ko abasirikare 2 ari mu gatabiri kwa Muhimba abandi 2 ari mu gatabiri kugeza yavuze ko ejo bazahana atubwira ngo abaturage kuko ejo bazabana ku mugaragaro. Kuva tariki ya 12 y'ukwezi gushize habayeho umwuka mubi hagati y'ingabo za leta n'abaturage b'abanyamurenge batuye mu Minembwe. Nyuma yaho wafungiwe Rutebuka Bonfisi n'umugore we Penina Konsore bashinjwe icyaha cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho. Mu cyumweru gishize hari umusirikare wa leta wishwe arashwe n'abasore gisirikare kivuga ko ari batwigwaneho na Gumino mu bwoko bw'abanyamurenge ahantu hitwa mu Muzinda. Nyuma y'iminsi 2 abasirikare nabo bica baraje muri centre ya Minembwe umusore w'umunyamurenge wo ku Kabingo. Muri kino cyumweru kandi hari umusirikare warashwe arakomeretswa n'abantu bataramenyekana agiye kuvoma. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika ubuvira mutarakivuye. Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Uyu munsi Burundi buriko burigina imyaka 59 irangiye bushikiriye intaye kwikukira. Kuri uyu munsi uri hejuru rero mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye bamwe mu Barundi b'inararibonye bakurikiranira hafi ibibazo vya politike mu Burundi kugira batubwire intambwe babona Burundi bumaze gutera kuva bigobotoye abakoroni. Araheza babaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi bavyifuza. Yaganiye na Ambassadeur Isidore Mbayahaga ari Bujumbura mu Burundi, Professeur Innocent Bano hamwe na Professeur Emerite Paul Nkunzimana. Professeur Paul Nkunzimana aratangura avuga ibintu bibaza ku Burundi ushobora kwishimira ko bwaranguye kuva buronse intaye yo kwikukira. Jewe nibaza yuko umuntu avuze yuko Burundi bwaronse intaye yo kwikukira biragoye kumva mbese si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika kuko usanga muri ibi bihe ibyo bihugu kuri nta kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi ku by'ukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira jewe ahubwo icyo nemera
nuko iyo bavuze nko muri ibi bihe kuba ari nko kwibuka ku by'ukuri kuko no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa kwindwi 32 kuko ibyo abanyagihugu barondera bahaguruka bashaka kwikukira ariko umugabo inyuma yaho kuri byabaye nabo turakwigaruka ko ukuru byagiye biragenda by'ukuri nta kwikukira kuhari ariko muriko mutubwira ko mu Burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikukira bafite muri iki gihe oya nta kwikukira ku kanya gatoyi n'akarorero nuko inziryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba i Kongo haba hehe haba muri za Mali haba intambara zose mu bihugu bya Chad muri Congo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ivyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira ubwa mbere kuko n'ibya politiki byose biva ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushinga umwe hitwa Rino yize kuvuga yuko la politique ni concentré de l'économie ni uvuga yuko ipolitike kuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo cikukira gatoyi egame icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambassadeur Isidore Mbayahaga nawe nyine agira icyo avuze kuvyerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwararanguye muri imyaka 59 irangiye narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Uburundi buhawe intaha yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Uburundi bwaje intaha yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa no kumenga hawe kuyimugobotora kuva icyo gihe rero Uburundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyene badukira bufuri na buhoro abakoroni murabona yuko intaha yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera abarundi bagiye baracanamwo kubera inzankano zagiye zirabirwa mu mitima y'abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abo bakoroni nyene ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi twibuke intaha yo kwikukira Uburundi bumaze ikiringo kitari kirekire muri ko burerekana nyene yuko bwikukiye ndetse bukeka n'uwabukoroniza yuko bikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Uburundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronse abagabo b'ijurya n'ijambo bahagararira ubwigenge bw'igihugu murashobora kutubwira kuduha nk'ivyo bimenyetso bimwe bimwe murabona yuko umushinga ntayo turareka aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza ko idashikana 20 urabona ko imbere yaho Uburundi butigera bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko no munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atafashanyo y'umunyamahanga rimwe ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirimo iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba ego ndabona umurongo wa Dr. Bano Innocent Bano umeze neza muri iki gihe muri aho Innocent Bano ahora neza murakomeye ngaho n'abandi asa turahobora mu mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byoba byaranguwe n'Uburundi
mu myaka 59 irangiye uronse intsinzi yo kwikukira Burundi bwaravuye mu myaka yose. Reka tubandanye n'abandi batumire turi kumwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'Urundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Urundi buronse intaye yo kwikukira. Ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi. Uburundi bwarafutanye kandi cari igihugu cifashe, cari igihugu giteye imbere haba mu burimyi, ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro. Iyo tudahura n'ayo mahano, Uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo canyoshwe n'ubukoroni. Mbere ku Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa, ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu.